uyu munsi tugiye kubabwira ibyaranze ubuzima bwa Ndadaye Melchior inshingu ya demokarasi. Imyaka 29 Uburundi bubuze umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe izorumana neza igenekerezo rya 21 Gitugutu mu 2022. Iyo myaka nyene niyo izoba iheze abarundi isinzi bagandaguwe, abandi barangazwa bivuye ku bwicanyi n'intambara byakurikiye urupfu rwa Ndadaye Melchior inshingu ya demokarasi. Mu gihe umugambwe Sahwanya Frodebu no mu gihugu cyose bazokwibuka iyo myaka ku munsi wo ku itariki ya 21 Gitugutu 2022, twashimye rero kugaruka ku buzima bwiwe n'ibyaranze ingwano ya politike yashikanye umugambwe Frodebu ku ntsinzi yo mu matora yo mu mwaka wa 1993. Nabashikiriza kino kiganiro ndi President Juvenal. Melchior Ndadaye yavukiye mu ntara ya Muramvya Murama ku igenekerezo rya 28 Ntwarante mu 1953. Abavyeyi biwe ni Piyo Ndadaye na Tereze Bandusubwenge. Melchior Ndadaye ni imfura mu bana 10. Umupfasoni wiwe ni Laurence Nininahazwe, babyaranye abana batatu harimwo bitwa Geva, Kika n'uwo bitwa Robertas. Inyuma y'amashuri mato mu 1960 gushika mu 1966 yaciye abandaniriza yisumbuye Igitega. Mu ntureka yo mu mwaka wa 1972 yaciye aja kubandaniriza amashuri mu gihugu cy'u Rwanda kuri Lycée Scolaire de Butare. Hagati y'umwaka wa 1975 n'1980 niho yaronkaye impamyabushobozi mu cy'indero kuri Institut Pédagogique National du Rwanda. Agarutse mu gihugu cy'amavukiro rero mu mwaka wa 1983 yarakurikiranye inyigisho mu by'ubutunzi. Melchior Ndadaye yahavuye atangura ibikorwa bya politiki aho ku genekerezo rya 3 mu 1976 yatanguza umugwi w'abanyeshuri b'abarundi biga mu Rwanda Mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda. Yarongoye uwo mugwi gushika mu 1979. Muri Nyandagara mu 1979 yaratanguje umugambwe ubu w'abakozi bo mu Burundi, Parti des Travailleurs du Burundi, ariko ntiyawutezwemo kuko mu mwaka wa 1983 yaciye awuvamo kuko yabona udafite intumbero n'izwiwe mu kurondera intwaro rusange mu Burundi. Mu mwaka wa 1986 Melchior Ndadaye ari mu batanguje umugambwe Frodebu, Front pour la Démocratie du Burundi, wahavuye wemererwa gukorera ku mugaragaro mu 1991. Yawurongoye gushika aho awushikana ku ntsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka yabaye kuva igenekerezo rya mbere gushika rya 29 Mukakara mu 1993. Muri ayo matora y'umukuru w'igihugu yari yaserukiyemwo na Ndadaye Melchior umugambwe Sahwanya Frodebu wari ushyigikiwe n'indi migambwe itatu harimwo PT, RPD na PR. Kugenekerezo rya mbere ruheshi mu 1993 Melchior Ndadaye niho yatsinze ku nshuro ya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibice 79 kw'ijana. Arushije Petero Buyoya ku majwi 32 n'ibice 47 kw'ijana. Yari yaserukiye umugambwe y'Iprona, Union pour le Progrès National. Mu kibanza cya gatatu hari Petero Karaveri Sendege yari yaserukiye umugambwe PRP ku majwi 1 n'ibice 44 kw'ijana. N'umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yari umuhutu arongoye igihugu cyari kimaze imyaka kirongowe n'abatutsi. Ntibyabujije ko Ndadaye Melchior agena umututsikazi Sylvie nk'umushikiranganji wa mbere wa leta yiwe, niwe mukenyezi wa mbere yari asize amabanga akomeye muri leta nk'umushikiranganji wa mbere. Mw'ijoro ryo kuwa 21 Mukuguru mu mwaka wa 1993 niho ubutegetsi bwa Ndadaye Melchior bwatembagaye. Agira ko aragandagurwa cyo kimwe na Prosper Karigami umukuru w'inama nshingamateka n'uwo bitwa Jire
bimaze ubute isegera cy'umukuru w'inama nshingamateka hamwe na juvenale ndayikeza mu kiranganji w'iterambere ry'amakomine. Inyuma y'urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior n'abandi bategetsi bose b'abahutu mu Burundi bwose haradutse intambara yahitanye abarundi isinzi, abandi barahunga igihugu. Icyo cyari igice cya mbere rero cy'ubuzima bwa Ndadaye Melchior. Ikindi gice tuzokigarukirako hanyuma je nabashikiriza kino kiganiro nkabandi Blaise journaliste nkaza abantu mwese mutaragira sabone kuri Blaise official ko mwokindirako kugira ngo buri munsi nzohashisha ikiganiro gishasha muzohore muronka notification station. Uyu munsi tugiye kubabwira ibyaranze ubuzima bwa Ndadaye Melchior, inshingu ya demokarasi. Imyaka 29